Bega ivyerekana ko igihugu giteye imbere ibiki hari iboneka mu Burundi bo icambere cerekana ko igihugu giteye imbere si bizu birebire oya si n'ibikonte by'abantu bifoye muri banki amabarabara ca hejuru mu birere sico abantu bagasonza kandi abantu mugabo wabona igihugu kabona gifise iminara miremire gusa mugabo ugasanga igice kinini cy'abene gihugu kirashonje ntushobora kuvuga ko uhamonegura leta byose nkuko umenga nta kintu na kimwe yigere kora kandi ubibona ayo mahoro n'umutekano nawe uyinovora mu gihugu cy'igihugu cyawe gihanganye n'ibiri mu gihugu gihanganye n'ibikorwa by'iterambere nubwo cuba cagize isanganya kubera umuntu umwe canke babiri bononye si vyiza ko uja kuvuza ingoma ngo ubwire n'abari hakurya ati hindukira ndababwira ibitagenda neza ngacu oya no musi Nduhungirehe akavugira cyane biriko bera muri Kongo ubona gute nibisanzwe kuri jewe ko sanzwe nzi ko bavugira imbibe zose za Kongo yego asa nuko bazihebera u Rwanda ruzikontrole naho u Rwanda rutagira imipaka na Kongo ayo masezerano arahari itariki 18 z'uko kwezi nyine c'est-à-dire 3 jours après haci habiri inama Kigali yahuje ministre w'affaires étrangères wa Kongo na ministre w'affaires étrangères wa Rwanda nabone baragira accord bageze niki nuko u Rwanda gugururira le service de renseignement y'u Rwanda kuri territoire yose ya Kongo yuko u Rwanda gwidegembya ijoro n'umurango bakaja guhiga abansi babaho bari hose nukuvuga igihugu bisa nuko ayo makoro yakidandaje yose abi Kongo raffinerie iri mu Rwanda nukuvuga les multinationales zimba ubutari muri Kongo zijya kubuhingura mu Rwanda zikabushira biva mu Rwanda uno munsi uri umujuri president ugacifata ibintu byose ayo makoro yose ukayatabura c'est-à-dire uwo muntu iragutera igere biragoye nukuvuga umuntu wese yoza kugwanya uwo muntu aramufasha iyi mvugo rero Nduhungirehe ibyo ariko aravuga birumvikana burya nta utaka atababaye Nduhungirehe kandi yavuze ku bintu bine bibangamira amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC bari barasinye ko harimo imikoranire ya FARDC na FDNB kuba hakiri ingabo z'u Burundi zikiri ku butaka bwa Kongo niko bibona benda kubajije u Burundi ko butarigira buvuga ngo ingabo z'u Rwanda ari muri Kongo zabaye kuva 1996 mugabo no munsi kubera harimo abanyamurenge bemeye kuba ibikoresho by'u Rwanda do bamoyize Nyarugabo azari yasoberwa yagize neza kuko yara yademissionye yaratanze imihomo bya politike uretse gwagwamo gwantuze gwa Nyarugabo na basikovi yabasha bamufasha kugira ngo abantu baburuye mu mitwe yabo babumbeje uko ari kitagenda neza sino bivuzwe na ministre w'affaires étrangères icyo ni kosa rikomeye cyane ministre w'affaires étrangères ntashobora kujya kwagiriza ngo atume urutoki ntuzeye ministre w'affaires étrangères ikindi gihugu ko kiriko kirakora ibindi bintu ankora atari ku gihugu ni wabo ariko ubundi butaka bw'ikindi gihugu nkuko menga Kongo ntigira ministre w'affaires étrangères amaze imisi yaboneka amasana matandukanye yo mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda hari abasirikare benshi bariko baravugwa none abasirikare b'u Rwanda bakomereka gute kandi atantambara barimo Ministre Edouard Bizimana w'u Burundi yanditse kuri X yiwe ari Twitter avuga ko u Rwanda rugira ugwitwaza abanyamurenge ruciye kuri Nduhungirehe ariko rero wa mugenzi wawe Scovio yongeye kwemeza ko abanyamurenge mu Burundi bafashwe nabi ndetse ubuherutse babatwaye mu mafuso nk'impene baranguye bagenda bacurika bafata nabi nuvuga ko abakongomani baba mu Burundi nk'intungwa bafashwe nk'intungwa apotre amajambo y'inshuti yawe mu bisanzwe ni kinyoma kuko ibintu bitagira proof uri umunyamakuru ukomeye kuya kwa Scovia si byiza uno munsi mu biriko biravugwa ngahanya mu karere gufungwa k'umujenerali akomeye nkurya anya ko biravugwa n'ibimenyesha makuru cyo hakurya Akanyaru bo wanashaka ifungwa rya Masunu ndaza kujonezera abanyarwanda kugufata bagushira ahantu bagusambisha bakubaza impamvu nibisanzwe nico gituma mu gisirikare habaho kuri militaire nyuma kuva mu nama President Paul Kagame yaceja kuri X yandika amajambo agira ati iyo umuntu azanye ikibazo gisa nk'ikivugira mu ngunguru irimwo ubusa baba bafise ikibazo ahubwo
bireke wigire iyo mvugo ni giko bivuga ga Paul. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera komeze neza mu rose mwiriwe canke muramutse bivanye nawe muherere. My name is Franny the Answer in African TV, so ndabikaze wose mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Buraya ndetse mu bihugu by'Abarabu, ndavuga mu Mali nabi Saudite, bari Dubai, Canada, America, Australia, mu Swiss n'ahandi hose. Mage mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe, musanzwe w'umuzi, musanzwe mumukunda mu bitandukanye, n'umuvuga butumwa, ni Apotre Ambassadeur Isidore les robots benshi bise Mbayahaga. Uno munsi nitwo turayaga kuri uno munsi ikiyago tuza kuya kuri uno munsi ya gufasha abantu benshi batandukanye. Niyo mutumire wacu kuri uno munsi turabaha ikaze bugira kandi bakoze muraho ikaze kandi abakenguruki. Yego turi kuri African TV aho dufise abantu benshi babakunda bakurikirana, benshi bamenye nka Mbayahaga ngabo ngo izina ryaramaze guhindurwa ni robot. Yahindutse mu 2009. Naronka akazina kandi kitwa Rehobot. Rehobot abatabyumva ni ijambo ry'igiheburayo rivuga kuba ahagutse. Mba ni opposite ya Mbayahaga. Uru kibahaga. Oya, ibyo byose aho narindi icyo gihe hose ho ndi. Yego. Uramutse abakunzi bacu abantu bagukunda. Yego mubaramutse. Abaramukice. Mane bahezagire cyane. Benshi basigaye babicaye bafise inyota inzara kugira ngo bumve ijambo uza kuvuga, basiko gukumbura cyane gose bivanye ibintu sikaye batakuronka neza. Oya, hari igihe mba ntafise umwanya mwaje sino mwaze mfise umwanya ukwiye ko igihe cyose mpora ngo tuganire ko nca ndabitaba. Yego ubu nari imaze iminsi ngira umwanya muto kubera ingendo n'ibikorwa usanga umuntu afise bindi bimuteza imbere. Yego nuko yes, uno munsi tuza kuyaga bitandukanye, ayo kandi tuza kuyagira abarundi, abanyarwanda, abanyamurenge, abantu bose bumva ururimi dusanzwe tuganiye. Ariko tuza guhera hano uno munsi turi mu gihugu cyiza, igihugu gifise amahoro n'umutekano. Tuko turasozera umwaka no munsi 2025 uri kubona gute, uri kusozerwa gute mu gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi? Umwaka burya nta muntu awusozera cyo kimwe n'uwundi kugira ngo abantu bavuge bati twese tuzorangiza gutya. Mugabo muri rusangi umwaka wagenze neza kuko no mwaka twovuga ko nkuko wari bivuze atahungabana ry'umutekano byabayeho. Donc abantu baragiye ku mirimo, bafise utwo bakora barakoze, abimbura barimbuye, no kuvuga yuko umwaka uzorangira abantu bari mu miryango kandi bameze neza kuko burya igisumba byose nuko abantu babatekanye. Yego. Yes. Wabaye umwaka mwiza ku bantu benshi. Ugerageje kuraba ariko kandi n'umwaka uri kurahera. Ariko kandi dusanzwe dufise vision ya 2040 ubona abarundi bayitabiriye kumwe aho bari mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Apotre nibaza yuko bitabiriye kufisa amaso yo kubiraba. Mugabo urumva akenshi abitaba igihe batitabira rimwe. Mugabo ugiye kuraba umuce munini w'abarundi barumvise akamukanye n'ishobora mukuru w'igihugu, barumvise yuko iryo yerekwa rya 2040 2060 ari yerekwa zoshikaho kubera gukora amaboko mu mpuza abantu bakaja kukivi bagakora. Rero abantu benshi baragiye kukivi barakora. Hama ikindi nacyo gisumba byose sinze kurabura nta muntu yubaka inzu atabanje kugira umushinge, abaze ko umuyaga wihenura. Rero iterambere ntishobora kubaho ngo rikomere canke rirame amahoro n'umutekano wo mushinge w'iterambere bidakomeye. Kubwo rero ubona bafise projet nini, igihugu gifise projet nini yo kugira ngo muri iyo myaka y'2040 2060 igihugu gitunze cifashe, bateza kugira umushinge ukomeye cyane w'amahoro n'umutekano. Aha rero urabona yuko abantu hari igihe bagomba kuvuga ibintu muga ntibabiha agaciro, ugasanga kubera bitagaragara neza atari ibintu babika uvuye ngo umuntu ayibise mu mufuko canke abize mu kigega akore ko ukamenga nta kintu bamwe mpano bagira amakritika atariyo, bafise imvugo ya negative imisi yose muga batabona umutahe leta yashize muri ikintu cyitwa amahoro n'umutekano. Ni ikintu gikomeye cyane kubera amahoro n'umutekano batabirangura Dubai cyangwa ngo bive mu Bushinwa abantu babone ko byinjira mu makonteneri umenga nta kihari. Mugaragara kubwire yuko amahoro n'umutekano ni ikintu gitwara ingufu nyinshi, gitwara ubushobozi bwinshi,
mbere tugaca dushimira inzego zo kwivuna abansi z'umutekano zitabye akamo kare ziritanga zitiziganya kugira ngo ryahangiro ryayerekwa ajyanye n'ishobora mukuru w'igihugu tuzorishike ko nibo batanguye kwitaba ubwa mbere kuko iyo batitaba ngo bitaba ubwa mbere bitabana inguvu n'imitima yabo yose ibi turiko turakora ntituri turabikora ni ukuvuga tubikesha inguvu z'umukuru w'igihugu niwe komanda supreme n'inguvu z'inzego zo kwivuna abansi z'umutekano zamufashije zikaba hafi bamwe bose aho bari bagakingira igihugu bagakingira bene gihugu bagakingira n'ibikorwa by'iterambere biriko birakorwa kugira ngo umwasi ntabihonyange rero ico kintu abantu bagiye kukibona kuko amahoro n'umutekano ikintu gifise igiciro kinini cyane kandi cyo mnankira abantu bamwe hari igihe bahimba amahoro ntibayahimba hari igihe umuntu yibagira yuko umenga abantu barigeze kuba bari mu bihe bigoye abantu bigeze kuba biruka umuntu avuga ati n'abagore bakanka gutwara ndavuga ati singira aho nzobyarira akagira ati none nzobyarira he numva umenga ibintu bimeze nabi umuntu yajya kurima agafuma arima akavikama akavuga ati sinokwirirwa ndarima hanini kuko hari igihe atari nzobisoroma umuntu akubaka umugabo akavuga ati sinokubaka ibikomeye cyane kuko nshobora kuronka kuzoba nkeneye yo guhungana mugabo uno munsi ibyo bintu ugasanga birahari abantu yaba biha agaciro bari kubona ko ya vision aho tugeze uno munsi aho igihugu kigeze uno munsi igihugu kiriko kirabandanya kandi ku murindi muremure abantu bakabona yuko kubona igihugu gikikujwe n'abantu bikubitira urutoki abantu bakirira imisaya batashifuriza iterambere mugabo kigahagarara muri ibyo bihugu gusa indongozi zigahagarara zikavuga ati turubaka ariko twubaka tugapfa urumva ko ari ikintu gikomeye cyane ugiye kuraba muri iyi myaka 5 igiye kuba 6 perezida ndayishimira ariko ubutegetsi inganda zubatswe amahinguriro yubatswe ngana ni menshi nuvuga igihugu cyose kiri ahanshantiye abantu bakora babona ibimoteri bitarahinda ngo bitangure guproduza cyane bucumenga nta kiri kirakorwa mugabo genda muraba ahantu henshi urabona ibizine binini biriko birubakwa hari byose biko byubakwa kugira ngo bigihingure cengaruka no kuri cakini babandi bavuga ngo nta madolari nta kigo perezida yama bivuga misi yose igihugu cyose ntishogira amadolari cyangwa amahera y'agaciro mva makungu kidafise umwimbo mwinshi w'ibyo gishora ubu rero bariko baregeranya bariko barakora abarima bariko bararima imyimbo minini amayizina ariko arahingura ibintu ejo canke aho bari baranatanguyemo gushora nukuvuga bose nibatangura gushora rero niho hazoba impinduka mugabo ntushobora gutangura ubunyene gucyo bango ngo nayatwereke ngo nimutwereke amadolari ngo ahari amasa mugabo gaje usanga wa wundi ari kana bivuga wewe muri ivyo bikaba biriko birakorwa nta projet nimwe afise no kurindira gusa avugire ku byo abandi cyangwa avuga ati mvugire ku bitaraboneka ibiboneka ntanabivugeko ivyo abonesha amaso biriko birakorwa ntabivuge wewe akavuga ibitaraboneka mugabo kandi bikiriko biraronderwa kugira biboneke voilà cyo tumara abarundi tutoza turashira amatwi duha amatwi basesa muyoza injavyi zamaho isi yose niko bimeze hari abantu bitwa injavyi bateza kujaba batoba bavuga imvugo yo guca intege abandi gusa no kwihebuza abantu babone ko batanga ivyizigiro byo kuzobona nawe ibintu bimeze neza ibyo bifuza bibonetse mugabo cyo usanga ngo nta kiri ko kirako oya umuntu wese ni yirabe ice byose president de la republique umukuru w'igihugu so zoza kurima mu itongo iwawe no ni wazoza kurima iwanyu none no itembere hari amahoro n'umutekano gacungera umwe wese ari miwe umwe wese yororiwe umwe wese akoriwe noneho bya bindi byaje hamwe bikitwa itembere ry'igihugu none wewe wumva bizogenda gute ariko none mbega ivyerekana ko igihugu giteye imbere ibiki hari iboneka mu Burundi boy cyambere cerekana ko igihugu giteye imbere si bizu birebire oya sinibikonte by'abantu bifoye muri banki amabarabara ca hejuru mu birere sico ikintu cerekana yuko igihugu giteye imbere ni ikintu cerekana yuko umunyagihugu wese ashobora kufungura umunwa uswa kuco ufungura nta bindi nibyo igihugu gishobora gutera imbere amayitaje amabarabara meza abantu byiza mugabo abantu bashonje hari bashonje bari doga abantu bagasonza kandi abantu mugabo babona igihugu abona gifise iminara miremire gusa
mwe ugasanga igice kinini cy'abene gihugu kirashonje gusumba abameze neza yego ugasanga ni poignée y'abantu bato bake begukira ibyo bintu mugabo urumva abana bavuga ati umwe wese ku kivi turi kumwe twese tujyane udashoboye korora inka niyorora urukwavu sibyo udashoboye korora ingurube ntaje mu mpene canke yorora inkoko umwe wese sero y'ubushobozi afise udashoboye kurimisha tracteri ntarimisha isuka bose bararima sibyo ikiba gihambaye nuko leta irazi yuko abantu umushinga w'iterambere rya mbere nuko abantu bafungura ico gituma ubona yuko yitiriye iterambere cyane cyane rihereye mu burimyi nico gituma nayo mafaranga bavuga y'agaciro kenshi atabone kuko babishaka mu byo bashakamo menshi yirukira kuzana ibikenewe gusumba ibindi no kuvuga namase n'umwavu ni imiti yo kwivuza hanyuma hari n'ibindi bitavuga ku maradiyo biba biza gucunga amahoro n'umutekano navyo bigwaye amafaranga urumva rero abantu ari umuntu bashobora gufata mikro gahenda abantu akabazingazinga mugabo nifu uko barundi bacana ku maso yes turamaze kubona bamwe mu bantu bakritika bakavuga aho bitagenda neza mwari kugira kuno mwari kubigenza kuno utegetsi buriko buha ubuzi cyangwa abantu batabibereye ugasanga nano bakritika cyane bavuga ibitagenda neza mu gihugu ico gihe niwe byari byihutirwa ibyo uvuze ubutegetsi ntibuzingiye muri Franike wenyine we nimba Franike bagufashe uri igiturire ntucyo uvuga ngo ubutegetsi bwari igiturire oya no nimba Franike bamufashe afite ikintu anyuruje niwe yes muga ntufata abantu bose ngucumenga bose nico gikorwa ariko barakora oya ivyo ni ibintu bya bintu usanga wa mugani barawibagiye cyangwa bakavuga ati umuntu umwe yitiriwe bose nase kuvuga bya bintu by'umuryarya bize urabyumva umuryango mugatugisha umuryango ariko mu bisanzwe imbere yuko banashaka kunegura canke gukosora canke gukebura ni vyiza mugabo ntiwo kwamukebura ntiwigere uronka akayana kamwe ko gushimira umuntu icyo ariko arakora icyo amaze gushikako kandi vyiza bihari ntushobora kuvuga ko uhamunegura leta byose nk'uko umenga nta kintu na kimwe yigere kora kandi ubibona ayo mahoro n'umutekano nawe uyinovora sivyo uriko urayinovora umerewe neza kuvuga bijya uja muri sona nimba bana kumasaba kumase wimererwe neza ku mugoroba uturagaza ifi urenze kagafuro uturumube wiryamire nta muntu agukomakoma ibyo byose ukamenga ni ibintu byizana oyaye gukebura umuntu ni byiza rero wanashaka byobona byiza cyane mu gihe umukebuye mugabanje kumushimira uwo mwe ibiriko birakogwa banzu urabute twavuye tugeze tumaze gushobora bingahe dusigaje bingahe mbega ibyo bingahe bisigaye ariko hakogwa iki niwabona hariko harakogwa ikiravuga uti kuraje ugatera intege leta ugatera intege abari ku kivi niwabona hari bariko baratega imitego bavuga uti nyabona leta burya rero uraraba neza hari habo mutari kumwe mudavize intumbero zimwe bombo iyubaka y'igihugu rikorera kogwa nakara nakabagira ibi kandi ucushira mu kigunira kimwe aho kameme ubuvuze bitari ubufise iyindi mission canke ikindi kintu ugomba gushikako iconze coco nta bantu bose bashobora kuhuza umugambi wo kuvuga ngo bose baje biturire wo kuvuga ngo bose banyuruze umwe aragira ku giti ciwe uwundi ciwe mugabo abayobora canke batatu cyo uvuga ngo leta yose no nivyo ukunda ni byiza gukebura mugabo tugiye n'umutima wo gutera intege no gushima basi ibihari utashinye muri biki yego vraiment kandi umuntu agushimiye akabanza avuga ati nukuri iki niki turagukengurukira wagikoze neza kuko natwe turabibona ko washyizemo ingufu nyinshi niki turabona ko wakidushikanye ko niki nacyo mugabo rero hari hagahaze yego iyi nkebuzo bana kuva ku murongo mbikisha kuwa nyuma oya ari uko kritika oya yego yes turabona mu bisata bimwe iki nacyo hari cyo wavuze ati bavuga igihugu cawe ni nk'umuryango yego burya umugabo atagira ubugabo bushitse ni wa muntu asohoka iwe akagenda ari ugutaha hose avuga ibitagenda neza mu rugo iwe hirya si ibintu byiza
mu gihugu igihugu cyawe gihanganye n'ibiri mu gihugu gihanganye n'ibikorwa by'iterambere nubwo cuba cagize isanganya kubera umuntu umwe canke babiri bononye si vyiza ko uja kuvuza ingoma ngo ubwire n'abari hakurya ati hindukira ndababwira ibitagenda neza ngacu oya burya ngo agahuzu gacafuye kameze go mu muryango sivyo iyo umuntu yirirwa aravuga ibitagenda neza iwabo agaca kompara n'urugo kwanaka ariko kwanaka ho ngo bimeze neza bimeze kunuko hajya imyenge y'inzu imenya nyinayo hari igihe biya gihugu bashima bindi uwo hijambo na habene igihugu baho bavuga ati yaba muzi ibyo mufise twebwe ico biduha koshima kuko hari abantu bavuga ngo ibintu bimeze neza mugabo amahoro n'umutekano umwidegembyo wo kujya kuvuga ibyo umuntu yishakiye botabyo bafise sivyo hari abantu bavuga ati ico duha amahoro cyaduha umwidegembyo twurima ikijumbu twagomba tuyikoza amazi mugabo tukama amahoro mugabo gacufata cya kintu cy'agaciro ufise ukagitesha agaciro ugashuja kuvuga ngo banakabongo ni sawa reka nakubwira dufate ko ariko bimeze washaka umunsi umwe ngo imbwa urubuga rujya bazirika mu nzu urabona mu rugo barugaburiraho ruri sivyo ruravyibuha bakarugaburira ibigufa n'inyama n'iki mugabo misi yose uzugenda urabe uyisanga aho kiziriko iziritse umunsi umwe ngo baragugura ruja kwiremo usanga hari imbwa yindi irironderera ebya temga we kumenga uvyibushe we ibintu biteza kuba bitameze neza wewe kubitira ngaha je bampaye kandi nasigaje ndaguhe ko nawe ufungura irinjira warundi ngo gwinjire benego baruhamagaye bamwije mu gakaza bashiza kukiziriko barugaye yayindira irabatisha naho byibushe reka mbeho mbanda yuko nari mbayeho bagabo naho byusho byubuye kukiziriko ariko je ndiregeye kandi kusukonda no kumuka cyo bare icyo nashatse kuvuga abantu bashaka hari gushaka gushima iby'ahandi mugabo ugasanga ibyo by'ahandi ushima abandi barabona ikitagenda urabyumva ni byiza yuko rero tugira umutima wo gukunda igihugu umutima wo gutentega indongozi hari ibisata bimwe bimwe bya leta twoshimira uravye ibikorwa batanguje n'umunsi naho bigeze turashobora gushimira Regideso uno munsi bari batanze ikiringo ciye bariko baratunganya ibijanye n'umuyaga nkuba n'umunsi ubona neza yuko mu makarti atandukanye gisigara ca Bujumbura n'umunsi umuriro washobora kumara umunsi wose amatara acitse icyo ushobora gushimira ariko kandi hari abantu batayibona kumwe babibona kungahe bakritika gute ega ni baba nakubwira hariho abantu mu bisanzwe bameze nk'umwana ahiye mu kwaha umwana ahiye mu kwaha nturonka umufata mu muterura biraguye umugabo ugiye kuraba nta gikorwa na kimwe kigeze hori ikora itabanje kumenyesha abanyagihugu irabaza kubitangaza kavuga ati muze muvome imizi nini kubera hari ibikorwa tuzaba turiko turakora byo gutunganya amazi canke ibikoresho bakabimenyesha ivy'amatara barabivuze ugiye kuraba ingene bariko barakora urabona yuko bariko bati kameme ibi bintu byahora bitugora none fata kuva ngira ku ntwaro ya chama cha tucikukira tugifise rezo electrique yayindimwe uraba imvura yaguye n'ibitsinga bimaze imyaka 60 none ivyagoze bya bintu none ibyo bintu bigumeyo ega nibyo bituma wa mucanwa ucikagurika iyo bari bati tuko turahindura rero ako kanya ho guhindura imyidogo asanga y'abantu bamwe kandi uzoshaka usanga ari babandi nyene yego ugasanga imyidogo ibaye ibana irasebuye kandi barazi biriko birakogwa uya muri sangwe bamwe ntibabinegura kubera batabibona uravye ingene abakozi barashiriza usanga bimanitse ku nsinga hejuru ijoro bataryama nayo na directeur general waho ntaryama yama ari kariruka ari kararaba mugabo ugasanga aho gutera intege mwe n'uwo muntu uri kuvuga ko tuva mare gute kandi uri kurabona ibikorwa biriko n'amaso bibona gutya mwene iyo mvugo rero ni imvugo mbi ni imvugo daire ishobora kubinezera umwasi w'igihugu mugabo ntacyo uri kuraterera yego oya ntacyo uri kuraterera yego uno munsi ibintu abarundi baguma bavuga kijanye n'amafaranga mva makungu
amadovize amadolari avuga yuko yabuze mu gihugu ariko no musikandi akaboneka ubutare nyine cyo mukuru w'igihugu cyacu Burundi amazi igihe ariko arashora arungika mu mahanga no munsi ni giki umurundi wari wose yo kwitega kuri bino bikorwa biriko biraboneka muri kino gihe cy'ubutare ubwa mbere hoho muri rwose yogira ivyizigiro dushimira nyine cyo mukuru w'igihugu kubera ni rya mbere tubonye ubutare bushoboka ku mugaragaro ahandi byari binyegezwa urabyumva ku ntwaro zose zagiye zicaho imbere yiwe none ubutare ntibwashoka twize tumenye ikintu na kimwe mugabo urabona ko agenda akavuga ati no ubutare ni ubw'abenegihugu ni umutungo w'igihugu bose bagomba kumenya umwimbu wavuyemo bagomba kumenya icinjiye n'icyasohotse urabyumva agaheza agapakira amakamyo akavuga ati amaradiyo mwese narababonye ngwino mu biraro bijya ntibigirwa n'abantu bose oya ubutare bwamye bushoboka kuva kera mugabo ninde yigeze amenya icinjiye cyari cyasohotse hari abavuga ati bwamye bwinjiza zero none iyo zero yinjiye boza kuyibaza perezida Ndayishimiye uno munsi wewe ariko arabereka ibyinjiye ico gihe ko ariho bari ko batigeze babaza bariya bati none iyi zero tubonye umwaka ibyashotse byagiye ko batarukuye mu kanwa mugabo uno munsi ugiye kubiraba urabona ko byose bikora ku mugaragaro iyo agiye kuraba bariko barimba agenda abantu bose babona sibyo kandi bivuyemo aravuga ati ni mubika hana stoka hajya kagera gupakira bati bingano akeneye abantu babizigirwa bamufasha muri uwo mugambi kuko sino urabona yuko arafise inzara n'inyota yo kubona bya bintu abene igihugu bavuga ko batarashobora gushika ko batararonka bo bironka kandi urabona ko ari karahata mu mwanya muto mugabo urumva mwene abo bagenda bakritikana ni nko kumukoma mu nkokora si ibintu byiza kuko mu bisanzwe burya akamaro k'umuntu bakunda kuvuga ngo kamenya atakiri hafi yawe abantu bose bari kumutera intege bati ibintu uri kurakora nimba hariho ikindi kintu boterera basi bakavuga ati kuri uyu mugambi tubonye mwiza ufise wo gushyira ibintu ku mugaragaro reka n'ibi nabyo bijemo transparency sibyo mugabo ukaza uterera utanegura byose ko ntushobora kunegura ibintu uri umwe muri babiri cyangwa batatu imiliyoni 10 z'abarundi zibone biriko birakorwa rero ni byiza yuko abantu bomenya iciza bafise bakakigumana uko biri kose ayo madovize bavuga hasivye umunsi azoza nk'ikizoyazana yari yarakivuze kuva kera foko dushore ivyimburwa dushore ivyamwa dushore ubwo butare tugire ibintu tujyana kugira bizane amafaranga mugabo imyaka n'imyaka amafaranga abantu bagenda muri banki centrale muri berbe canka handi ari mpamahera ndayasohokana mugabo wewe ntigire babona ikintu winjije kizanye amadolari urumva yuko ikintu yikonso mutagisubiriza kirahera rero ni byiza yuko abantu tworabe biriko birakorwa tukagira arangaje positif yes aho namwe mu makuru avugiwe ngahanya iwacu mu gihugu cy'u Burundi bakadusimbira mu karere apotre ministre Nduhungirehe yarayashikirije ko ikibuga cy'indege cyagomba kitazokuguruka mu kiganiro kigufi yahawe amenyesha makuru yerekanye yuko ko Ubufaransa atari bwo bufise mu nshingano ibijyanye no kuba kiriya kibuga cyo mu gace kagenzurwa na MC 2023 cofungurwa no munsi Nduhungirehe akavugira cyane biriko bera muri Kongo ubona gute nibisanzwe kuri jewe ko sanzwe nzi ko bavugira yiga ni yari ariko none tuzi ko mbo ugiye kuraba usubije amaso inyuma gatoya ifo kuraba yitwa M23 yasinye amasezerano tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu mu 2009 hasinya Kongo RDC sivyo basinya na General Rankunda ki active mark gari uravyumva sivyo muri ayo masezerano basinye hari ibyo bemereye mu Rwanda nukuvuga nimba imbe turi kiraburana ikavuga ati twebwe hari ibyo twumvira mutagize mu ngiro memesi
batabigize na ntuza na Kisekedi bagize na Kabila uno munsi kiro financier wa M23 urabyumva mu yindi mvugo baba bari kuvuga ati natwebwe dufisemo entere u Rwanda turafise ibyo muri ayo masezerano batwemereyemo by'inyungu biza mu Rwanda ni ukuvuga amasezerano apfuye rero ndange M23 bigapfa nayo nagone hari igihande ruca rugira ingorane ni ukuvuga rero nduhungire hari kabivuga si porte parole wa M23 ni porte parole w'inyungu z'u Rwanda avugira u Rwanda mugabo urumva bataza amateka biragoye urabye abantu nuko badasoma ngo basesangure baraga itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2012 irubavu hajya mu Rwanda harabereye inama yahuje igisirikare ca Kongo n'igisirikare cy'u Rwanda no kuvuga haje le chef d'état major wa Kongo ahura n'u Rwanda mu nama baragiranye inama bagirana amasezerano ari sinye les accords no kuvuga Kabila au Congo donc sur le régime de Kabila yemerera u Rwanda yuko ruzo kwinjira rugakontrola les frontières Kongo ifitaniye n'ibindi bihugu no kuvuga amafronti imbibe zose za Kongo asa nuko bazihebera u Rwanda ruzikontrola naho u Rwanda rutagira imipaka na Kongo ayo masezerano arahari itariki 18 z'uko kwezi nyine c'est-à-dire 3 jours après haci habiri inama Kigali yahuje ministre wa affaires étrangères wa Kongo na ministre wa affaires étrangères wa Rwanda nabone baragira accord bageze nuko u Rwanda gugururira le service de renseignement y'u Rwanda kuri territoire yose ya Kongo yuko u Rwanda gwidegembya ijoro n'umurango bakaja guhiga abansi babaho bari hose nukuvuga igihugu bisa nuko ayo makoro yakidandaje hanyuma ari byo bavuga yuko Kabila hogira ashobore gutwara neza yabanje kwemera yuko hariho amande sinze ko amande cyangwa ari kori azoriha ku Rwanda kugira ngo rushobore kutamuhungabanya ivyo byose urumva Kisekedi agiye yaciye bikubita ubuhiri zibyo uno munsi hari ama minere yose abi Kongo raffinerie iri mu Rwanda no kuvuga les multinationales zimba ubutari muri Kongo zijya kubuhingura mu Rwanda zikabushura biva mu Rwanda uno munsi urumva uri president ugacufata ibyo bintu byose ayo makoro yose ukayatabura c'est-à-dire uwo muntu yaragutera igere biragoye no kuvuga umuntu wese yoza kugwanya uwo muntu aramufasha ibindi mvugo rero ntungire ibyo ari karavuga birumvikana burya nta utakatababaye urumva biragoye yes ugerageje kumviriza uburyo babivugamo cyangwa abari karishuramo si impuhwe z'abanyamurenga afise si impuhwe z'abatutsi afise les intérêts yari amayintere hari amakuru ahari kuki officiellement batavyemeza ko bashigikiye M23 ariko indirectement muragendera bibona mu buryo buca nk'ubundi none ntuze ko hari amakontra confidentiel abaho amasezerano akamizwa n'ingoma nibo bivuga gute kandi amasezerano yose nywe mu mpisho hatabaye randi publique ngabo barabizi na nyima nduhungirehe kandi yavuze ku bintu bine bibangamira amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na RDC bari barasinye ko harimo imikoranire ya FARDC na FDNB kuba hakiri ingabo z'u Burundi zikiri ku butaka bwa Kongo niko bibona benda kubajije u Burundi ko butarigira buvuga ku ingabo z'u Rwanda ari muri Kongo zabaye kuva 1996 zimaze imyaka ingana nyinshi 30 ariyo ziri ikibazo cyadutse uyu munsi none wibaza yuko aho twabisiguriye tubivuga kugira ngo avuge FDNB indi mvuga aravuga ati iyo ataba ingabo z'u Burundi zagiye kutuzibirira imigambi yacu twadufise muri Kongo kuko muri ntuze mu ntambara za gisirikare barabananiye donc bamaze gushikaho bari bagasanga ntibabandanya urugamba barimo bagaca babona no munsi ahantu hari controle n'ingabo z'u Burundi no kuvuga ingabo za Tafoka sibyo uno munsi abo hantu abanyagihugu bose bayeho neza bararema isoko baraja gusenga baraja kwishura abana
abantu barivuza koridoro zinjire mu Burundi baza kwigira business baraza no kuvuga ico gice cyaho hantu agenda bari bagifitiye kandi ico igwiriyemwo abanyamurenge kuko abanyamurenge bari muri Sud Kivu muri le Haut Plateau hariya muri Nord Kivu nta bariyo muri Nord Kivu hariyo bari abatutsi bo kwa ba Makenga hariya mugabo no munsi kubera harimwe abanyamurenge bemeye kuba ibikoresho by'u Rwanda no bamo yizanya rugabo azari yasubirirwa yagize neza kuko yari yademissionye yaratanze imihomo bya politike yabitangaje Afrika du Sud nabyumvise mugabo ace bagomba kuvuga ati none izo yende zo turiko turagwanira ico tuma tuguma tuvuga ko Kongo tuteza kubamwe emve turikeneye kuhaba none byo kurovandika iki ifoko turovandika abantu bafise ntuzeye isura nk'iyi wacu tuvuge yuko hari genocide yategurwa kandi ikitegurwa n'abakongomani n'abarundi FDNB mugaba kibagira yuko istwari tabesha akahisa ni kabesha abanyamurenge zijyambere bapfuye bishwe kuva kera nta murundi yigeze abica igihe cyose umurundi yagiyeyo yagiye ari umutabazi nuno munsi no mutabazi uretse gwamo gwantuze gwa Nyarugabo na basikovi yabasha bamufasha kugira ngo abantu baburuye mu mitwe yabo babumbeje yuko ari kitagenda neza sino bivuzwe na ministre wa affaires étrangères ico ni kosa rikomeye cyane ministre wa affaires étrangères ashobora kujya kwagiriza ngo atume urutoki ntuzeye ministre wa affaires étrangères ikindi gihugu ko kiriko kirakora ibindi bintu ankora atari ku gihugu ni wabo ariko ubundi butaka bw'ikindi gihugu nkuko umenga Kongo ntigira ministre des affaires étrangères ntigira ministre de l'intérieur ntigira ministre de la défense none ireki muri Kongo afise misi kuvugira abakongomani nimba abanyabarundi batari mu Rwanda FDN bitari ku butaka bw'u Rwanda bikaba ku butaka bwa Kongo inzego za Kongo ntizege cyo zivuga ntizagize ati mwebwe mwagize ibinibi uriya adavize umugabane muri iki gihugu cyaha yahagurutse gute ngo wari wa denonsa abarundi yakoye ni bya bindi bavuga ko oya reka ndabireke yego amaze imisi yaboneka amasanamu atandukanye yo mu bitaro bya gisirikare by'u Rwanda hari abasirikare benshi bariko baravugwa none abasirikare b'u Rwanda bakomereka gute kandi atantambara barimo ega abantu barashobora kuja mu ntambara ntibabivuge ntibanavyemange sinzi ko yibuka igihe ca Buyoya nayo ingabo ntizari moba na hehe ntibari kugwanayo mugabo igihe cyose twarabona abasirikare baza muri hôpital militaire bamwe ari biziga abandi bavunaguritse abandi bacitse ibi mugabo babajije leta y'u Burundi bati wapi sabe wanje ibindi mvugo rero n'u Rwanda nago rurashobora kuba rubafiseyo mugabo kubera ata mpamvu z'uko bo bivuga ati turabafiseyo ugaje usanga bafise muri M23 tubafise n'ahandi muri iyo migwari imihari ikiragwana no kuvuga bakomeretse baje kwivuza mu bitari wabo ibyo ni normal nibisanzwe ivuko abantu bavyumva intambara zose baje mu ntambara sigihe cyose bazideklarara mu bantu bamenya ati twarungetse ngabahana hakugwana mugaba abarundi urabona ko batabirishije kubera bagiye kubera batatswe haratabajwe kandi batabazwa muri voie officielle avuga ati Burundi dufitaniye imigenderanire myiza ni mu dutabara umwanzi yaduteye muri ako gace muherereyemo mudufashe kwivuna umwanzi ni sawa rero mu yindi mvugo rero kuba bariko bara amasanamu aboneka nta iciza n'amahoro nta kintu gisumba amahoro oya pe Apotre Ministre Edouard Bizimana w'u Burundi yanditse kuri X yiwe ari Twitter avuga ko u Rwanda rugira ubwitwaza abanyamurenge ruciye kuri Nduhungire niko bavuga kuri amajambo wa Ministre des Affaires étrangères mu Burundi kino gihe ntayo nabonye mugabo nimba ariko yabyanditse ni gutangara asa nuko yatangaye ingene Ministre des Affaires étrangères du Rwanda aja kuvuga adenonsa ikindi gihugu sibyo kibanyi akaba denonsa ku bintu biriko benda kubaza ifo ko abantu muzamwasura mu byo twavuze iski hari amaresolution angahe yagize u Rwanda biriko birabera ngaha ububati bwawe ni bwarutuye
Union Européenne murabizi yego sivyo amashirahamwe mpuzamakungu urazi ivyo yandika abanyamenyesha makuru bakora ibintu by'amatohoza journalisme d'investigation barafise amaraporo batanga none urigera wumva hari umuntu yatumira ku Burundi none kubera iki rakize aro yoza kuba accusateur ivyo biyumva wewe to mu yindi mvugo no gutangara peut-être ministre yaradamwe avuga ati iryo kosa ntimusanzwe ntiriba wapi yego inyuma y'ingaho onya yavuze ko abanyamurenge bashimira cyane Uburundi kuko bubafashe neza ariko rero wa mugenzi wawe Scovio yongeye kwemeza ko abanyamurenge mu Burundi bafashwe nabi ndetse ubuherutse babatwaye mu mafuso nk'impene baranguye bagenda bacurika bafata nabi nuvuga ko abakongomani baba mu Burundi nk'intungwa bafashwe n'abafashwe nk'intungwa apotre amajambo y'inshuti yawe mu bisanzwe ni kinyoma kuko ibintu bitagira proof yego uri umunyamakuru ukomeye kuya kwa Scovia yego si byiza kuko kuvuga ati ndavize amakuru yuko abanyamurenge bafashwe n'abahanaha ni bya bindi byo kugomba nyene gufasha kuri ya mvugo ya Nduhugirehe ya mvugo ya Ntuze ya Nyarugabo yuko ugomba kwerekana n'ubundi yuko abanyamurenge bariko barakora ibihohoterwa riganisha mu ihonyabwoko sibyo nico bagombye kuvuga mugabo urumva abaraba makuru n'abayumviriza hari ibimenyetso basaba bavuga ati inkuru ivuzwe gute ninde munyamurenge yavuze ati je ni muntu abarize ndamerewe nabi mu Burundi barafise abaseruka bose mitiwarite ngaha yaho afise inzego zibaserukira buri makambi yose afise abaperezida bayo sibyo none Scovia yatwibagize yuko nimba twabapakiye mu makamyo nimba igihugu cagize ati ni muri makamyo atwibagize yuko Republika y'u Rwanda y'uwabo yigaze kurasa impunzi saa sita kwibagira twovyibagira ibyo rero abanyamurenge bavyibagire natwe tuvyibagire tubona yuko ari rwo Rwanda rukunda abanyamurenge abantu barekanye bavuga ati dutahe mu tureke twitahira iwacu yego igipolisi kikabarasa ari saa sita kugira kibahashe uno munsi ugacubona ngo abanyamurenge babapakiye mu ikamyo narabonye barabishyize kuri ekara basigaye bafite studio bakoreramo ba Scovia na screen baca bashirako ibintu direct bijyavye ikamyo nifuye ziba ni imisako y'igipolisi n'akazi ni travail de routine y'abapolisi hama muri irya kamyo harimo n'abapakistani harimo n'abandi bakongomani n'abatanzaniya n'abarundi umuntu wese bagiye bagasanga muri controle y'igipolisi basanga ntagira ibyangombwa baramupakiye baramujana kugira ngo aje gusigura umwidondoro wiwe barabe ko atankoze zikibizirimo none wabo ntibabikora none iyo kamyo kwemeza kwere ko yaripakiye abanyamurenge happy yego barimwo mugabo nibo bari nabake mbere n'abari bafashwe ngo bamwe ndabazi bashire ni bamwe basohoka asanga muhira ntiyatemberanye karanga muntu ageze ku gipolisi kuri bese harabavuga ati twewe ndafise ibipapuro bituma jewe nteza kuba ngaha bavuga ati hamagara umugore cyangwa umuntu abikuzanira uwabizanye wese akavyereka igipolisi baje bavuga ati cyo witahira rero si ijya si inkuru yotuma abantu umengana igikuba cacitse ariko niyo kampanye gusa kugomba ko utwondo twose twoboneka badutera Burundi kugira ngo amakungu canke abanyamurenge bonyine bavuga bati turabangamiye no Burundi mugabo ukuri barakuzi nta kibi cyo gitegurwa n'abarundi no gutabagwa kwabo biriko bica ku barundi ndetse n'ivyo leta yabo yakinsha situmva rimwe na rimwe bavyumvishwa n'abarundi bakavuga ati ikiye ku neza y'abene gihugu gikorwa kubera babagize abahanuzi hama ugasanga avantage baronka biciye kubera abarundi bababwiye bati nimwe mu dutabarize n'ubundi kuri ibyo c'est ça ingabo z'u Burundi zikomeza kwerekana ubutwari budasanzwe mu gihugu cya Kongo aho ubona neza yuko bamaze gutesha umutwe canke guca inguvu umuhari M23 waramaze kwigarura ibice bitandukanye bakabifata mu mwanya mutonya ariko uno munsi haize kiringo kinini cyane gose ubona neza yuko batanguye gucika intege ndetse no kuvuga amajambo atandukanye
yo gutakamba no gusaba imbabazi no musagezeho batangura gusaba ibiganiro M23 azo gucika intege gusa uravuga yuko hari n'abasirikare benshi bariko baratoroka M23 banatwigwaneho ariko baratoroka biziriye abarundi bari hati gwe tugomba tugwana na mwebwe huko ndabona twona banesha mugabo amakuru dufise mu bene gihugu nuko mwebwe mushaka amahoro hari n'abagiye kurokitwa ku nguvu niyo M23 niyo twigwaneho no munsi babona ko ubuhungiro bafise n'ubuhungiro bwo kujya ku barundi gusa kandi abo bafashe nta muntu bakomakoma bavuga ati nimba ukeneye kwitahira nimba ukeneye kwicira Burundi ukaja mu kindi gihugu ushaka niwirenganire nta ngora uyu nimvugo wose uko banesha barabavunye inkokora barabibona inkokora zarajanjaguritse barabibona barabibona kuko igisega cy'Uburundi si muri Kongo gusa cyo gicerekana ubutwari gifise oya no muri Somalia urabyibuka abanyamerika bari bamenagurikiye imitwe ibikuza babimenye baravuga bati wapi duteke dutahe turondera abasirikare bashobora kuza muri abasha babo ngaha hoja bagiye gutaka Barundi kandi bari bamaze gushikayo harakubitaye nabo urabona ko igihugu gitekanye yego sahoro gusa ni gisirikare k'idiscipline gifise le valeur cyubakiye ko gendera ko nico gituma aho gishitse hose uko bakivuga basi abana asanga atari cyo bakibonye donc urabona yuko muri iyi minsi uzotangura kumva intahe z'amashusho amashusho abanyagihugu bariko baravuga bati ahubwo leta ya Kongo hagacira gombe gahebera Abarundi twe twigumanire nabo kuko bari ngaha nta muntu atuvogera nta muntu atwononera nta utwiba nta utwangaza nta ugira gute ico gihe rero nibaza yuko ntibigwa neza mu matwi y'umwasi w'igihugu canke umubanyi mufitaniye umubano utari mwiza oya uno munsi ayo ma success byiza uno munsi inguvu za twigwaneho na M23 zaramaze kwihuriza hamwe ubunya nabonye hari mu generale batwigwaneho bavuga yuko twigwaneho ari hasajya M23 twiganeho batanguye ari umuryango w'abanyamurenge kugira ngo bakingire amatungo yabo abasivili bakingire amatungo yabo no munsi bamaze kubinyeshamba ubona twigane dosura ibe twigwaneho kuko y'abanyamurenge umva twigwaneho bwa mbere ntiyataka leta yataka abantu baje kwica abavyeyi canke baje kwiba inka abantu baje kubononera bari abasivili bagiye hamwe bari organize bavuga bati umwanya wa FARDC tariki yadufasha umutekano bikwiye reka natwe tuyifasha ahubwo kugwanya abantu baza gutwononera mugabo mu nyuma bimaze kuba politize banyarugabo bakabijamwo akanyiki baca baraza bashiramo imigambwe ya za MLDP za FC bananga barabivanga biraburo dubi uravyumva kugezaho urumva nanga yigeze gukoresha inama aravuga ati nimba mutazi nyene twigwaneho ni jewe kimwe none nanga kwe nanga ari mu muryango w'uwiho abanyamurenge kabisa ko tuzi twigwaneho yari abanyamurenge bavuga ati twebwe turi inkeho twebwe turicwa reka tone twigwaneho twicungerera umutekano none nanga arabyigaruriye kubera byabaye urudubi bavyumva muri ico gihe rero ico gihe wanashaka twigwaneho yari nakomeye kandi na leta ya Kongo ntugire ngo hari ingorane bafitanye niye muga kuva aho vyivanganiye na M23 kubera muri ya projet yo kuvuga ati dufate Nord Kivu na Sud Kivu barabona ko bidashoboka bacu bagomba kubahenda ngo nibifatanye n'urundi rwaruka rwo muri M23 do ingabo zo muri M23 abone ko byabakwegeye ingorane iyo twigwana higo muri twigwaneho hakibaza muga imaze guhindukiza inko ikaja kurasa ingabo za leta ikaja kurasa ku bandi bantu urumva yaciye yifatanya n'umwanzi w'igihugu hama rero bacamuvugutira umuti nk'uw'umwanzi urabyumva niko bimeze burya amahitamo araguye no cyo gituma umuntu akwiye kwama yitonda agahitamwo neza hitamwo neza apotre bivuga yuko General Masunzu yafunzwe uno munsi mu biriko biravugwa ngahanya mu karere gufungwa k'umujenerali akomeye nkurya anya bisiguye ntacyo ndabizi ko aya kuko ibintu mwe nivyo bitazanye muri voix officielle jewe mba nkivyita ibihuha
yego nabonye ko byanditswe mu rezo sosiyo biriko biravugwa mugabo y'abaza radio cyangwa televiziyo za Kongo ntabyo biravuga bimwe za radio za Okapi ntabyo numva ibinyamakuru bya RFI byande bya bikomeye ntabyo ndabyumva ariko biko biravugwa n'ibimenyesha makuru cyo hakurya y'Akanyaru bo wanashaka ifungwa rya Masunzu ndaza ko ryonezera abanyarwanda cyane kuko bagwanye nawe imyaka myinshi sibyo igihe ca Mutebutsi uraze ko bagwanye intambara nyinshi cyane Masunzu yisha abanyarwanda benshi muri ico gihe bumvise ko Masunzu yafunzwe kuri bo ni sawa nabonye bariko bagomba kubwira ati reka burije tubyereka tubishiremo politike twireke yuko abantu bose bakwiye kumenya ko leta ya Kisekedi ari mbi mukoranikana kwihinduka urumva rero mu gihe tutaramenya ibyo ari byo nyene bimeze neza umuntu yo kwirinda kugira de critique canke amanalize yo bikorako ariko gufungwa ko bajenera mu batandukanye bo muri FARDC ni intsinzi canke gucanamo ko abasirikare muri FARDC ni intsinzi kuri M23 canke kugwana oya ni intsinzi gute bamwe hari abapfunzwe kandi bari ko bagomba kugira kudeta sibyo hari abapfunzwe ko yaborohereje M23 gufata Nord Kivu bakabuza abasirikare kurasa sibyo hari abantu babaye donc babaye ibihemu kuri leta yabo kandi bari barahiye yuko igihugu bazona gipfira muri ico gihe basanzwe bifatanyije n'umwasi rero kugufata bagushira ahantu bagusambisha bakubaza impamvu nibisanzwe nico gituma mu gisirikare habaho kuri militaire si muri Kongo gusa ni mu bihugu byose umusirikare ashobora kugira ikosa ry'urugamba ashobora kwifatanya n'umwasi akamuha amakuru cyangwa akagurisha amakuru y'igihugu canke ugasanga aragurisha ibindi bintu byotuma umwasi agira inguvu muri ico gihe babimenye urumva bagufata nk'umutrete uburi umuhemu donc muri ico gihe rero nico gituma abantu borindira kumenya inkuru y'imvaho itanzwe n'abarekure kubitanga kugira ngo abantu rero kwiza baravuga umwe wese ibyiwe nibabireke yego Apotre nshaka ko dusozerera dusozerera kuri president Paul Kagame kuba yarashitse mu minsi heze yarigiye mu gihugu ca Belgique ariko kandi ni mu gihe yirukanye ambassade yabo mu gihugu cy'u Rwanda bisigura iki mbega vya bihano vyari vyafatiwe u Rwanda n'Ububirigi vyari byo guhuma amaso oya bijya nibisanzwe ibihugu nahubwiye nibi byose urabyo wacu bigwana finalite no kuzokumvikana ega ntibishobora gushwana n'umuntu eternellement muri politiki ntibibaho ntiwibaze ngo ejo ngo aya majambo abantu duterana ku marezo sosiyo n'ibiki abantu bavugana ibitari byo ngo ejo ngo bizogumuko oya ibyo byose birashobora guhera ejo umuntu acajya ku kanyaru agenda amahoro akerekana akaranga muntu gusa ahita agenda mu Rwanda bizohera ibi bizohera yego nibaza ko nayo ntambara abarongozi bagwana kugira bihere mugo umwe wese kameme adefanda sa katedrale birumvikana ego rero mu gihe ibintu byabaye abantu bagacanamo nk'uvuga ko Ububirigi n'u Rwanda ni iki so kuvuga yuko kwirukana mu ambassadeur amavanta cyangwa amaintere yose barufise muri ico gihugu cyuyahema cyose no so gukenera ni ibintu bimara igihe gito hari igihe basubira akavugana akavuga ati subira muri établissement de relation hanyuma tubana niganyaganya bijya ni win nta rero nibaza yuko kuba president Kagame yaragiye mu Bubiligi ni bisanzwe ejo uko kumva n'umwami w'ishaka premier ministre w'Ububiligi n'abari Kigali ibyo ntibizovuga ngo ni ibintu ngo bitoshoboka ntibizonateba wanashaka niyo n'amarubingi ya diplomasi aba iyo habaye incident nk'irya hariho abantu baca batangura kubona dande sano mutabona intumwa zikagenda imwe kaja kwa naka zikaja kwa naka bavuga ati noneho bokogwa iki kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza kuko iyo abakuru b'ibihugu babiri canke amaleta biratumvikanye c'est la population qui souffre hariho urumva abantu baca bihomberamwo rero urumva muri ico gihe rero bica bigora none nimba hari nk'umuntu uzeye mu Bubiligi afise imirimo ikomeye mu Rwanda ateza kuza no gukaronse visa sibyo nimba yisaba muri ambassade mu Rwanda muri Belgique c'est-à-dire yuko hari ibintu biriko birapfa
anatanda yuko amaze zose gukora meme shozo cyo kibono ngaho nico kimwe rero abantu bariko bumva ko abantu iyo bageze kutumvikana ku kintu n'ikindi bikavuga ko ari ibihugu bibiri bitumvikanya ku kintu burya intambara canke urugamba rwo gusubira kubitosora bigende neza ruca rutanga yego yes President Tshisekedi hari igikorwa cy'ubutwari yakoze ariko abantu benshi bamucisha mu gisho baramusuzugura n'igihe yarambura ukuboko kw'amahoro kuri President Paul Kagame kugira ngo bakore amahoro y'intwari ati ariko ivyo bisaba ko mutanga itegeko kuri M23 yareka asaba Paul Kagame ko botanga itegeko kuri M23 kugira ngo bashobore gusubiza inyuma muri ico gihe yamuhaye ukuboko kw'amaboko aho pepito kw'amahoro ariko Paul Kagame wewe ntaco yishuye inyuma yaho kuri X ntiyacandika amajambo yashavuje abantu ndetse bamwe basuzugura Tshisekedi bavuga ati kubera iki wagiye kwicisha bugufi imbere ya Kagame gawe ikigwa ca Tshisekedi cyambere cyo ifo ko abantu batahura nibyo muvuga yuko President Kagame yanditse amajambo yashavuje abantu ifo kumutahura ko gushika ubu ntarigera yemera yuko ari ingabo zose muri Kongo ntarigera yemera ko ategeka M23 sibyo ni bintu aguma hakana rero cyumujyana muri tribune irimwe abandi bakuru b'ibihugu ucyumuha ukuboho kw'amahoro sibyo ugacumubwira uti mugabo kugira bigere neza atanga itegeko hariya numva atanga itegeko ukuvuga umubwira uti banza wemerere mwo hakana zemere ko ari wewe atari bariye muri ico gihe urumva ashobora kuba yatunguwe nawe atari yavyiteguriye akavuga ati none imyaka maze je ndiko ndabwira amakoko je nta ibibazo bya Kongo bitandaba no musi anteze umutego urumva ko irege ntaco yavuze yaciye ava yatacavuze ashitse urumva arandika kuri X shaka amajambo yanditse n'ijambo kugira ngo ndindi hanyuma Tshisekedi kame murumva sijyambira bikoze kandi urumva igihugu cyo nico kiyo mu ntambara cyo kiyo abene igihugu arabone bare koragira ingorane donc icyo shobora gukorwa cyose kugira ngo aronderere umutekano urama abene igihugu biwe yogikora sivyo byo kuvuga ngo yikuruvye donc yaciye bugufa arapfukama nimba gupfukama ko umuntu ko muha iteka ringana ngo yuko abantu be baha amahoro none nibisanzwe mugabo kame murumva ko umuntu yomushigikira ahubwo yomutera intege yuko igihe cyose igikeneye gukorwa cyose kugira amahoro n'umutekano biboneke muri Kongo yogikora mugabo kame nta muntu yomutera intege ngo uze wemereye imiliyasi oya muri byo nta imiliyasi irimo yego oya kubwira umuntu ati we ngo turabine twumvikana turi kwama turiko turahendana misi yose hama tugira amahoro kame y'abantu babakabo tuyahagarare ko mu byo tuvuganye none byo umara kwikurba kirimo hari gupfukamira umuntu kuri mwa kumusaba ko amahoro yamubwije ukuri yego kuko amahoro yo kumunwa bama bayemeye amahoro mu mpapuro yaba bayemeye muri Kongo nabe ndaba nimba gushira muri 2010 byari hari amaze gusubira amasezerano 58 y'amahoro none muzi none bari ibintu barajya no gusinya mugabo ugasanga nubugira bahuma amaso amakungu mugana cyo gituma bamubwira ati no dusinye duhana ukuboko kw'amahoro de brave niko yavuze kwabahize yego donc urumva nico ntawo cavuga ngo nabonye ko ari abakongomani bisa nuko byashavuje cyane gose mugabo yagize acte nziza ariko riri nyuma yaho onyo nyuma yo kuva mu nama President Paul Kagame yaceja kuri X yandika amajambo agira ati iyo umuntu azanye ikibazo gisa nk'ikivugira mu ngunguru irimo ubusa baba bafise ikibazo ahubwo bireke wigire iyo mvugo ni giko bivuga ga apotre sigura yuko avugira ubusa President Tshisekedi jewe binkundiye uri ibyo nta commentaire happy eka oya no comment ariko ni ibintu byababaje abantu benshi muri commentaire yakumbure baza gutubwira aho nyine abantu uba ababaye n'ibinyigisho bihere mugabo nta commentaire no kugira kuri yes mu gusozera ikigendero cyacu President wacu Evariste Ndayishimiye yaravuye mu gihugu cya Tanzania aho yaravuye gukeza aho bimika President Samia Suluhu mu gihugu cya Tanzania no musi muri East Africa akomeza kuba amatora ndetse kandi biboneka neza yuko mu gihugu cya Tanzania President w'u Burundi ari we yashoboye kuhashika
rapport y'abandi bategetsi bo mu bihugu b'abakuru b'ibihugu ngahanya muri EAC niko bivuga ko president wacu niko muvuga bo bwa mbere yo kuvuga kuri president nuko Tanzania na Burundi bifataniye ubucuti bufise imizi miremire cyane bifitaniye ubucuti bwiza bw'ikivukano kuva mu gihe cyo guharanira intayo kwikukira donc ico gihe urabona yuko abatanzania n'abarundi bisa nuko ari nzimwe kuva kera cyane hanyuma aussi umugambo uri ku butegetsi hariya muri Tanzania CCM ni umugambo ufitaniye ubucuti bukomeye n'umugambo uri ku butegetsi wo ngaha CNDD-FDD hama kandi urabona yuko le président de la République yatowe yatanzwe ari umukandida wa CNDD-FDD hama iki naco nuko président Ndayishimiye urumva kujayo ntivuga ngo yari kugenda ari uko abandi bagiye kuko afise igihugu atwara ciwe azi imigenere afitaniye n'abahariya n'iki hama iki naco urumva ugiye kuraba ntuze ibintu byabaye muri Tanzania urabona yuko ari nyoshambi zavuye ahandi kandi barabivuga baje kuba Tanzania n'abantu basanga batekanye n'abantu washaka umunyagihugu wese akora iperereza mu bisanzwe muri Tanzania bose n'abantu atakumenye kugira cyitwa amahoro n'umutekano cyabo bose barawucungereye mugabo baravuga yuko yijya nyifato abantu bamwe bagezeho umugambo uri muri opposition ari nyifato importe yavuye ahandi ari inyoshambi zavuye ahandi sivyo no muri ico gihe rero igihugu giciye mu bintu mwe nivyo kirakenera kubona inshuti z'ukuri abagenzi b'ukuri kuko mu kirundi bavuga bati inshuti y'ukuri uyibona uri mu bihe bigoye mu magogo rero muri gihe rero nibaza yuko abatashe kugenda kandi babona ntuzeye igihugu ibintu kijabutsemwo sinumva ko bageze neza rero nibaza yuko president Ndayishimiye nkuko abikora n'abandi aratente kandi aremesha abantu kuko nawe yaciye mu bintu bikomeye nkibaza yuko rero byo bari byiza kuko ni kindi cyasuye kwemeza abatanzania yuko koko abarundi n'abatanzania dusa nuko turi hangarimwe donc dufitanye ubucuti atakintu na kimwe cyoza kubucaca ariko kibonone coba kibi cyaho cyozana hose dufatanye mu maboko ni ikintu yakoze ciza cyane yagize neza yes amahoro aramye mu karere kacu ka East Africa niyo tuba twifuza igihe cyose kandi mu biyago twacu imisi yose twama tuvugira ngo abantu bashi bumve umuco wakahise kugira ngo umunsi muri kazoza abantu bazamenye ukuri kushire kubaha ukwitegeye ivyo n'abandi umuntu adufashamo atari ambassadeur Apotre Isidore de Robot beshi bamenye nka Mbayahaga ndagushimiye cyane naye ndabakengurukira makoze ukanya kandi imana bahezagire yes merci beaucoup dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumpereye African TV asante sana